mu guposta link narabablock abantu bo muhira ntibabibone. Kubera iki? Niba baza kugira baboneke kuri kamera baza basi bakagomba inyungu ibonetse ubwo nyene baba bazi ko baje kwandura amahera. Hari ababiza muri batazi ico bajanye. Ese nuvuga ati niboneka kuri kamera gusa mboneke bambone. Be ntabaja muri filme bagaca baramvye amaguru bakabona ko bashitse mu byo bakora nyine bakumva ko atakandi kazi bokora atari filme. Birabaho. Uvuze ngo birabaho, urazi impamvu mvuze birabaho. Hariho n'umuntu adakora kandi abayeho ngaho i Bujumbura, biba bivana n'iyo amahera yakura kuko biratandukanye. Urumva rero sinoraba nakanga ko adakora nicare, kwicara biraryoshe ntaho bitoryohera. Oya ntibiryoshe. Nk'ubunye bagira uvuga kuri twebwe twicaye turiko turakora. Mwe muriko murakora, ndashobora kuvuga ati noryama muhira, ikintu cose mbona ko nokironka. Barya abantu bicara nabo babona ko abashobora kuronka ahandi, kuko nta muntu ashobora kubura akazi nawe uronka akagayitse. Urazi ko ari abagaya ubuzi urabizi, iyo ashobora kwicara afise amaboko ngo abure pepe, oya ntibibaho. Na Dimanche narashobora gusiba gusenga uriko uraba filme, mbonye nacerewe menga yavuga 3:00 nasivye mu misa ya mbere naca nsiba kubera ndi umukatolika. Kubera iki? Kubera nayo banzi kwaza guca agakintu, nta telefone nayo bwatunge, naca nsiba nyene kugira nze kuraba filme. Numva ko nakuze ndazikunda. Kukura famiye abakunzi ba Roy TV mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye. Ijambo ry'ihumure kuri bamwe bihebuye babandi babona ko ubuzima ataho bugomba kubashikana busa n'ubwawobitse. Ejo harahari no hirya ejo harahari kandi ibintu bizoba bimeze neza cane. So tukaba turi ngahanye kugira dukorane ikiganiro n'umutumire wanje, umukinyi w'amareresi abikora neza cane yitwa Lize, ariko ku batamuzi araza kwidondora. Rero reka tumwakire. Lize, kaze kuri Roy TV. Murakoze cyane bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Ku mazina yanje nitwa Ndayisenga Lize, ariko kuri YouTube mugende murabe ni Lize Official. Mushikira ku gafilme keza kitwa Ibara ry'Urupfu. Iyo filme ni ya Lize. Ego. Mwavyumvise, ni umukinyi wa filme akongera akagira na filme yiwiwe. Rero imbere ko twinjira mu kiganiro muri kumwe na Ina kuri micro za Roy TV, inyuma ya kamera hakaba hariho Pasi. Ubu rero tukaba tugira tumubaze Lize ibintu bimwe bimwe muri industry ya filme. Numva bivuga nk'ubimenyereye, winjiye muri filme ryari? Ninjiye muri filme sinavuga ko ari kera, ariko kandi sinavuba nyene. Ninjiye mu kwa kane, ndakwije umwaka. Ni vuba ukaba ugeze kuri filme yiwawe. Natanguye mu kwa kane mu ntango. Niho natanguye kubona aho nokinira. Mu kumunani ca ndatangura gutegura filme yiwanje ica isohoka mu kwa kabiri uko. Wakoresheje umwanya. Mbega ugira wiyumvire kwinjira muri filme, ico gitekerezo caje gute, vyagenze gute kugira nyene wumva ubaye motive n'ibintu vya filme? Kugira numve mbaye motive n'ibintu vya filme, narahatswe no kuguma ntoroka ngenda niga. Niwe ntibaheze kw'ishuri? Ndibuka hari igihe twariko turategura nyene naragenda kuri Fibi nkandikira umuntu kuko narumva ndabikunda, naragera kuri RTNB sije nabo na Dimanche narashobora gusiba gusenga uriko uraba filme. Mbonye nacerewe menga yavuga 3:00 nasivye mu misa ya mbere naca nsiba kubera ndi umukatolika. Kubera iki? Kubera nayo banzi kwaza guca agakintu, nta telefone nayo bwatunge, naca nsiba nyene kugira nze kuraba filme. Numva ko nakuze ndazikunda. Mu nyuma sinenzi ko vyokunda vyoshoboka ko nopfa ndanazikinye, ariko mu 13 menga nandikiye umuntu yitwa Justin Nabil kuri Facebook. Yaranishura menga
carambwira carampa nimero yiwe carambwira ko ariko arakoresha ama repetition ndagenda ndakinayo ndadukora araronka ahantu mu diaspora sindiyo vyaciye bipfira aha tuba turahavuye turanaje no kumutegera ku kibuga c'indege aha tuba turahavuye. Mbega none ico gihe ntivyabaye bigikunda niga mu 13 ariko si kera cane mejeje vuba. Wejeje vuba. Abavyeyi bawe ntaco bibagira basi kubona yuko wahejeje imanite ntubanda canke uri kuriga na university? Ndiko ndiga university. Abavyeyi bawe ntibabaye shoke bivanye n'ukuntu bakubonye uhejeje ishuri ugahita winjira mu bintu vya filime? Mbeho warabibamenyesheje? Ntabwo babimenye urumva mu kwinjira niga mu 13 aho ntanguriye ninjiye neza zirya ziba posting nagera no muri casting kwa Sabas ndatoka ndakinayo n'ubu niyo ndi kenshi niyo ndabonekayo candagina mu guposta link narabablock abantu bo muhira ntibabibona. Kubera iki? ntibabibona abamejeje kugira nkabablokorora hama bikagenda abantu bo muri wanye ntibari abafilme ku buryo utimvira ati bazombona kuri YouTube? ntibabikunda kuri RTNB barekera kuri RTNB nyene bakaza wicaye muri salo ukazibona ati ibyo sirize nagize shasa nakiniye nta namwe bazishishije kuri RTNB ariko nasanze babizi barabibonye ko ndabinyegeza baravyumva ngira na mutoya wanje wo kwa mama wacu arababwira ati burya yiza abivuga mwibanga atarakina film nawe mukuza kumgaca ngorega barabizi nabinyegeza ariwe yabikoze bacayabona ko batoba bakibinkura ariko nyene mu misi ya mbere ntivyari bigoye ntivyari vyoroshe kuvyemera. Nk'ubu wewe donc abavyeyi baravyakiriye ariko bavyakira nyene buke buke mu nyuma bisanga bavyakiriye? Mama mu kugira ninjire ikintu cose ndagikora mama kiyi. Mama yarabizi papa agiye kubimenya ubu ndabona ko umenga aravyanse ariko yaravyemeye ko nawe ne stati wanje nk'isori wanje aradipostinga wenyene akayishirako. Umuvyeyi mwiza nushigikira umwana wiwe mu gikorwa kanaka gusa usanga impamvu batinya ba oncle bandi ko aribo twakuze turi kumwe nibo nanyegeza bari hafi yiwanje kuko natinya biwanje. Impamvu abavyeyi benshi canke abusanga badukuriye banki ibintu vya industry ya filme ni kwera havugwamwo amateka atari meza ku bantu b'abakobwa. Deja nk'ubunye turazi yuko kenshi bakunze kuvuga ngo umukobwa yinjiye muri film kimwe agiye kuvyara canke agiye afise umwana. Berize urase umwana canke barababeshe? Nta mwana afise. Nta mbogamizi muhurirayo nyene ibintu nyene ivyo muri filme mugabo biravuga ati ntizibura ariko je ndakuze umuntu amenya uko yitwara urinze ubijamwo naho akaba nta shatani baho birinze birinda vyabo. Jewe nyene ndigwanako kuko mama neze aja kuvuga ngo ngo umwana wanje ngo vyabaye ibisanga iki ndakuze nta kundi vyabaye. Hari naho bavuga yuko muri filime babatega nk'agatego ugasanga dufate nko wewe washikiriye na Billy ukamubaza ati womfashe mwibinyi ugaca usanga avuga ati bon kugira winjire hajaho condition. Oya navyambwiye kandi sininjiyeyo. Oya sininjiyeyo. Vyagenze gute no? Oya aho vyahavuye bipfa ntiyarase naho nyinjiza uwo mwana aho vyahavuye bipfa. Donc ivyo vyo kwa Nabili vyabaye yanire utuja handi ko yarize naho kaduhikira haka ntihavuye bikunda. Ariko ivyo ntivyoba vyarabuze ku muntu wese yinjira muri sinema. Ivyo turabizi ko bihari. Murabimenyereye. Turabizi ko bihari. Ariko nawe ubuzi ukungene winjiye ntiwoja kudandaza umubiri ngo nuko ngo ugomba kwinjira muri filime ariko hariho abo bikora. Abana bavuga ati no kwinjirayo gusa vyonyene kugira ashobore kugera ayo mahirwe yahawe yo kuja muri filime. Nk'ubu wewe muri make uko bivoze uvuze ati abinjira muri industry ya filime bose ushobora gusanga birabashikira. Badatanze amahera batanga ibindi. We muri make watanze amahera?
uvuze gute udatanze ikiguzi c'amahera atanga ibindi wowe watanze naciye muri casting naratose kwa Sabasi uyu munsi uri muri timu yantuze ya Sabasi undi muri wanje muri wawe kwa Sabasi ndaja kumufasha no kwa Remy n'ahandi ego ndakubona mu mafilme menshi mbega mu mafilme ukinamwo canke iyo yiwawe ukina nta na rimwe wigera wumva ucitse intege ukavuga ati ibintu kweri je ndumva ko binaniye ndumva ko noshira amaguru hasi biraba kenshi ariko je nta gaciro nigera ndabiha ndagwana ntaco mbona ikindi cosoba kunca intege nemwe mwanya babitewe n'iki mwuya mwanya nabitewe abantu nibo baduca intege ariko nawe uzi ukungene winjiye n'inguvu uba warakoresheje kugira ushika aho ugeze biba bigoye kandi ariko hariho benshi twatanguriye rimwe ubu bahevye kandi baratanze amahera yabo ari ibintu usanga ahubwo ikintu gitangaje wowe nuko waje utazi ivyo ujemwo oya si ukuvuga ivyo hari igihe ibintu bikubera umutwaro urumva bikaba umutwaro ukumva wobiheba kugira uronke amahoro ukumva wobiheba wewe muri make vuga ati nagiriwe ubuntu sivyo nagiriwe ubuntu nshobora kwitwara neza mu vyo ndimwo kandi nabo turi kumwe bambera umugisha muri ibintu ego hari abaguca intege n'abaza kugusapotinga uci uvuga rero ngo ababivamwo ngo nuko baba batazi ivyo bajemwo aho bawibeshe rwose kubera nk'ubu wewe urashobora oya biranashika hari ababa baza kugira baboneke kuri kamera hari ababa baza bakagomba inyungu ibonetse ubwo nyene baba bazi ko baje kwandura amahera hari ababiza muri batazi ico bajemwo ese nuvuga ati niboneke kuri kamera gusa mboneke bambone nkawe uvumye mu gihe gito cane kandi urumva mwico oya ntumbwiye ko umwaka ugomba uherukira waheze mu kwa kane umwaka waheze hariho nk'umuntu yinjiye sivyo imbere yawe dufata amaze nk'imyaka 3 gusa uyu munsi ataragira n'iciyumviro co kwandika filme yiwe kandi si kuvuga ngo ni kubera ngo atavyipfuza ahubwo abona ko uburyo ataho bwoba mbe wewe nirihe banga uhishije abandi nahevye vyinshi kugira mbone nokora ivyo wanje nahevye vyinshi nahevye wahevye kugira iki nahevye vyinshi n'ukuri naremera gusonza ariko nkabona ko nkora urana amahera nkayabona ko nayakoreye ko nahise ibituntu twiwanje nkora nkavuga ati reka ndamperezemwo bizoza nyene nkakwenda ndabikunda ntitayeho ntaravye ati nzunguka ivyo kubona ko nzunguka canke nzohomba sinabishirako navuga ati ibi ntibihari nyene ukuntu ariko ubu avantage ndayibona ku kintu c'amahera urumva warifunze kugira bikunde mbega kugira uronka bukinisha ntivyakuvunye kubera mbona umengo mu mafilme yawe harimwo abakinyi basanzwe bamenyerewe nyene vyagenze gute kugira uhita udoma ko kwabarya nyene kandi tubazi nk'ivyamamare bazwi cane mu gihe abandi ariko batanga usanga batanguza abantu batanazwi ugasanga filme ntaba ariko barayiraba we vyagenze gute kugira ugirirwa amahirwe yo gucuhura n'abo bantu basanzwe bari mu kazi bagiye twari dusanganye twarahure mvuze menga ngo twari dusanganye omenga ndabivuze nabi twari dusanganye twahuriye mu mwuga umwe twahurira mu bikorwa hama muri bo twarayaga tumaze kuyaga turabivugana ko nanje caniyumvishamo nanje kuko nahise iyo ndiko ndandika ca ndabahitamwo kuko bari bamaze kuba inshuti zanje vyakoroheye mu gihe vyaranyoroheye sinovuga ko vyangoye vraiment kandi ubu n'ubu benshi muri bo turazinanye nawe ntarakinisha sinomukenera rwose iyo pfuma ngora ku buryo ariko ntabwo numubura
wewe muri makuri yizeye uvuga ati Ndizeye naramaze ikintu cose. kubaka icizere hagati yanje Ya, n'abo bagenzi banje. Mbega none mwiyo filime yawe nk'ubu nta bantu bahari baza baguca intege nyene ukumva ati abo muri bo nyene oya mm, baranampanura baranaguhanura. Mbe wavuze ngo iyo filime yitwa gute? ibara ry'urupfu. Ibara ry'urupfu. Ishingiye kuki mu majambo make? urumva ico ishingiyeko Mm, maze kukivuga kenshi. Filime yiwanje ni ibintu basi ni nka kurya umuntu bavuga ngo ni ibara ikintu akoze ntikibaho, dufate nk'abantu bajyana bavukana bakagomba kwicana hakajamwo ibintu vy'imfu nyene n'ibintu nk'ivyo. donc titre ya filime yawe ni Ibara ibara ry'urupfu. ry'urupfu. Hari igihe bavuga ngo umuntu yandika filime bivanye n'ubuzima abayemwo, wewe wavyumviriye bigenze gute? Ni bihari mbona. Ni ibihari ubona muri societe. Ni bihari mbona. Hari ikintu wavuze ngo mu bintu ukora oya mu vyatumye ushobora gukora filime yiwawe harimwo utundi tuntu ukora ku ruhande. Mbega yize apart ya filime ibindi bintu akora n'ibiki? Ibindi bintu nkora ndadandaza. Uradandaza? Udandaza iki? Turaranguza ibintu vy'amaji nyene. Erega ibi ntivyo gutunga vyonyene. Oya. Araraguza ibintu vy'amaji muze mumushorere, tanga adresse yaho ukorera kubera bazombaza ahubwo ntange nimero bazondondera. Nimero zanje uzokenera abasanzwe basaba ama business yo kurangura ni 67 602 157 ni WhatsApp yiwanje canke 71 763 517. Umva uri umukinyi wa filime ukongera ukagira n'ivyo ukora. Mbe ntabaja muri filime bagaca baramvye amaguru bakabona ko bashitse mu vyo bakora nyene bakumva ko ata kandi kazi bokora atari filime? Birabaho. Uvuze ngo birabaho, urazi impamvu mvuze birabaho? Hariho n'umuntu adakora kandi abayeho ngaho i Bujumbura, biba bivana n'iyo amahera yakura kuko biratandukanye. Urumva rero sinoraba nakanga ko adakora nicare, kwicara biraryoshe ntaho bitoryohera. Oya ntibiryoshe. Nk'ubunye babwira uvuge kuri twebwe twicaye turiko turakora. Oya mwe muriko murakora. Ndashobora kuvuga ati noryama muhira ikintu cose mbona ko nokironka. Barya abantu bicara nabo babona ko abashobora kuronka ahandi kuko nta muntu ashobora kubura akazi nawe uronka akagayitse. Urazi ko arabagaya ubuzi urabizi. Iyo ashobora kwicara afise amaboko ngo abure pepe, oya ntibibaho. Negeze kubishiramwo ubunebwe ku mwaka uheze. Ivya filime canke kudandaza? Gukora ndareka nguma nicarira muhira mvyuka ndya ibintu vy'abandi. Ndatinda ndavuga birananiye kweri. Wewe nimba wiyumvira uko uzovayo canke waravuye? 4 mois ntariko ndakora ndicara ndumva ko mbona umuceri basuma iki, reka niyicarire nimerere ukunye vyose barazana. Mu nyuma ndabona ko atari ivyo. Mbere bamaze no kubona ndahavuye barashwanira bikomeye, barumva yuko nananiranye babonye ngiye ku kazi. Natanguye kuronka kiraka ivy'iwanje namaze kubihagarika. Ewe barababara cane muhira. Ngo hari amazi uri hari urasuma aho nabapana muhira. Aho waba igihe abavyeyi canke ababa bagutunze baca babona ko umengo ugiye mu ngeso mbi z'ubuhumbu, ugaca usanga nta confiance bagufitiye. Niyo mpamvu usanga ariko canke baba bagomba kuguma hafi y'utwabo. Hafi y'utwabo y'abana babo. Gusa hari n'igihe usanga abajeneshi baryama kubera babuze ivyo bakora. Ntushobora kubura ico ukora. Gute? Oya. Umuronka kizana amahera make ariko ntushobora kubura ikintu. Hariho n'abasuzugura kandi. Neje vyarambaye ko amezi sinayikubwiye none. Ico gihe c'amezi ane wabona ko umengo ati jewe birya sinobikora. Bakakandangira. Kavuga oya noba ngiye kuruhira ubusa. Nopfuma nicara ngaha. Ndabibona ati none nk'umama ambwiye ati mwana wanje uzi ko umukobwa we yahejeje
imanite mpaka kantu ndagakeneye ndungikira ibihumbi 200 mwana gaca usanga gaca na vyanga. mira ushoboye azi ndi Bujumbura gaca usanga ni hatari ndavuga ati oya reka basi gwaruka nigwige gukora. None Rize, nta kintu wobwira abafana bawe n'abakunzi ba Royal TV ku bikorwa vyawe bishasha? Abafana biwanje nababwira yuko bonyarukira kuri YouTube nkabasaba bakashigikira mu buryo butandukanye, nukoze partage ko bazibonye akagira subscribe. Si iwanje gusa no kuri Royal TV, turabasavye mugume mudushigikira, ubufasha ni bwinshi mwokora, subwo tworinda kubabwiriza gusa. Ama mwakoze kunyakira bisa bishaka nange mwakoze kutwita Imutangwa muri Royal TV, ibi vyose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ngwino unyaragase duhurire muri Royal TV.